Alors, la première soirée, nous avons partagé sur un thème très important qui est la passation de témoins entre générations. Hier, nous avons eu un débat très intéressant sur la gestion des conflits inter-églises. Que Dieu est en train de faire quelque chose de très important dans son église. Aujourd'hui, nous avons un troisième thème très important qui est en lien avec le rôle de la femme. La femme comme une aide incontournable pour la personne du ministère. Je vais donner le micro et la suite sera en Kirundi pour gagner du temps, mais il y a une traduction instantanée pour les francophones. Je voudrais vous demander s'il vous plaît d'applaudir Dieu pour accueillir Madame Pasteur Aurélie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Ça c'est rare, vous êtes en train d'apprendre. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, c'est madame qui va diriger la scène d'aujourd'hui et elle va vous présenter toute la suite. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Alléluia. Alléluia. Nawusaba protokoli kadufasha na chef. Yavuze ngo ikurikiraniza kuba mu Kirundi. Il a dit que la suite sera en Kirundi. Kiraza kuba kivanze gatoya rimwe na rimwe. Ce sera un peu mélangé avec Kandi nibaza ko nta kibazo. c'est pas grave. Je ndaryohewe cyane no kubabona. Je suis très content de vous voir. Uri hano urabona ingene muri beza cyane. On est Muri vraiment formidable. Ushakura aho umuntu ari iruhande yawe umubwira ati muri mwiza. Uri célibataire ukabona icyo profita. Nanjye ndi kure ndabarumiye akabizu. Bienvenue karibu cyane mu nzu y'Imana. Mbanje gushimira bateguye abarevisionnaire b'iyi EHAD. Je vais d'abord remercier ceux qui ont fait le Nkabashimira kubona batoye igitemo. ils ont choisi le thème. Mu bisanzwe umukenyezi afise role nini cyane rwose mu ishengero La femme a un rôle important dans le kandi Imana yaraduhezagije byinshi et Dieu nous a bénis avec beaucoup de choses kubera dushobora gukora mu maminisiteri yose atakibazo. parce que nous pouvons servir dans tous les mbega ibyo ministères. nibyo abakenyezi muri ngaha L'Espagne va être générale. uno munsi nifuza kuganira C'est ce que nous avons discuté aujourd'hui. ndizeye yuko twese tuza kuva hano twize. Je crois qu'on va apprendre ce soir. Imana rero irakunda gukora iduhezagira nko mu maesikariye. Dieu nous aime nous bénir comme dans les escaliers. Mardi yaraduhaye duke, Mardi nous a donné mercredi iraduha tundi duke, uno munsi tuguma tuduga nivo iratwongera, aujourd'hui va nous ejo donner ikideversa byose byari yamaze kudutegurira. vendredi, ça sera un déversement. Alors witegure kwakira uno munsi. Attendez-vous à recevoir ce soir. Hari abantu benshi tubona, abakenyezi benshi tubona muri Bibiliya, Il y a beaucoup de femmes dans l'église Imana yagiye ikoresha kuva mu itanguriro que Dieu gushika muri a utilisées depuis Apocalypse. la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mbega muri 21e siècle Imana yoba igikora gutyo? Jusqu'au XXIe siècle, Dieu agit toujours. Mbega we mukenyezi uri hano yoba Imana ishaka kugukoresha? Tout ce qui est là, est-ce que Dieu veut t'utiliser vraiment? Mbega muntu wubatse uri hano Imana yoba ishaka gukoresha umufasha wawe Toi qui es marié, cyangwa bo muvukana b'abakenyezi. frère, ta sœur, Uno munsi tuganira ibyo Dieu byose. veut aussi t'utiliser. Tuza gukora turi batatu Nous allons servir à trois. ko Dieu le Père, le Fils et le
Saint-Esprit. Imana yifasha umukino wose tuzakora turi batatu. C'est le Saint-Esprit. Mu nkundire rero banze ndabapresente uwa mbere aza kutuganiriza Pour présenter la première qui va venir. atuganiriza nk'iminota 30. Ça va être comme 30 minutes. tuce tuduga twese waca turindira hano tuze kuba turi batatu twishure ibibazo. Nous serons à 3 à répondre aux questions. protokole ndaza kuyisaba ahejeje mudukurireho chef mutuzanire intebe Je zitatu. vais vous demander d'enlever la chair après son intervention. Murakoze cyane. Merci beaucoup. Alors si vous permettez je vais la présenter en français vu qu'on a l'interprète. Merci. Bienvenue. Alors sans tarder j'aimerais que vous m'aidiez à accueillir une dame remplie du Saint-Esprit Regardez la scène qui nous fasse nous que j'ai appris à connaître, qui est une dame de feu. Elle est au service de l'Éternel depuis plus de 2 décennies. Épouse de pasteur Artemon depuis 25 ans. Elle est mère d'enfants biologiques et spirituels. Aidez-moi en acclamant le Seigneur à accueillir pasteur Gisèle Massaro qui va nous partager sur le thème de ce soir. igitsina gore yesu yazanye pasteur mwakoze cyane turashima ku bantu badushike muri uno mwanya baduherekeje muri uno mwanya partage hama n'abigeme nibaza ko tema yumvise umugore uri umufasha incontournable donc ateza kuba ngombwa muri ministère y'Imana Imana yakwishubahiro rero uwo mwanya si umwanya no kuvuga ubutumwa ko mutera ariko umwanya wo kuyaga gatoya nk'abigeme n'abamama bari mu ministère. Icyo twavuga mbere ni uko bavuze umugore twafashwa igitsina gore duhera ku mwigeme ni ukuvuga ifamu harimo umwigeme harimo umugabo n'abigeme harimo umugabo wa kabiri na mama bubatse ubwabo ari muri minisiteri ushobora no kumubwira gatatu ku bamama babungere ku bagore babungere hareruya kuko nabyo bari muri minisiteri kubaca imana yesu ashimwe. Rero turashimana cyane hari ijambo dusa muri Efesiens 2:10 abanyefeso bose muri iki kirundi bazafasha haravuga muri abanyefeso 2 abanyefeso igice cya 2 umurongo w'icumi havuga ngo kuko turi ibiremwa byayo twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza iby'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Imana ihabwe icubahiro ngo turi ibiremwa byayo hareruya ngo twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza iby'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Negambye umwigeme ari ngaha yuko kano kanya akanya keza kuba kwahamagara nawe. Akenshi iyo turi mu gikorwa cy'Imana turibagira ko twahamagawe n'Imana nk'abigeme, turibagira ko twahawe impano dushobora gusaba Imana muri za senti minisiteri Imana tubarira nk'abigeme, ariko ngo turi ibiremwa byayo amen ngo twabe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza by'Imana yateguye kandi ngo tubigenderemo. Aho ndibaza ko umwe aza kwishaka avuga ati mbega mwami Yesu nobikora gute byogenda gute. Imana ihabwe icubahiro. Akenshi Imana ihamagaye umuntu gucisha muri prizima turi kumwe gucisha ntatoroshe nk'umukenyezi nk'umukobwa ariko kuri twakujana mu ntumbe yo kugira uyikorere ugasema nibyo gusiga mu kwe guca ku muriro nyene Imana ikakujabukana. Turashobora kuvuga inkuru ya Rusi yaciye ntatoroshe ariko Imana iramusigira aho nyene arabwize uko abwize aja muri destine yiwe. Imana ihabwe icubahiro. Kwabwize arajabuka agera ahantu ajabuka yija muri destine yiwe ngo agera ahantu arunganwe n'uva gusekuza rwa Yesu Kristo. Haleluya. Akico byose bene data byekomeye cyane ndanatahuritse ariko ngo arabwira Naomi ataho uzoja niho nzoja aho uzoba niho nzoba. Turakena bige muri kino gihe amatana Yesu Kristo. Imana ihabwe icubahiro bemeye gufata Yesu Kristo bakaja mu byo bitandukanye badakugana kera kiriya ariko afatana Yesu Kristo. Ngo Rusi rero ngo maze kujabuka ahitamo kurika Naomi aratabagwa. Haleluya. Aja hamwe destine yiwe. Turavuga tuti mu gihe gisa ikibega abigeme bacu mu ishengero tuko tubarira gute tuko tubafata gute ko twaje kabungere. Imana dufashe cyane
namaze igihe nigishwe ndagisengera nibutse ukuntu mu ishengero dufise ukuntu dufise twita Sunday school. Amen. Mwese bafise ikora Sunday school, école de dimanche. Ugasanga abana bacu turabarera muri Sunday school, abigeme bacu abo twavye nabo mu buryo bw'umpemu bakagera ahantu bakura bagera muri za imanita agaheza, ariko basanga bamaze guheza ntidushoboye kugira ico turashira mw'ishengero nko muri ministere. Ariko nagira ndabutsa ko mu gihe gisa nk'iki barya bana bareze kera mu gihe c'urungano rwa kera uriko baza mu gihe cabo kubera ko ari Imana nahacu kubegera bakaja muri destine yabo. Mbega twebwe gute mw'ishengero? Imana idufashe cane. Vyavuye ko mw'ishengero iwacu usanga abana bacu barakura neza mw'ijambo ry'Imana, bari muri Sunday school, barakuze secondaire, barakuze turafise ico bita classe des adolescents muri eglise iwacu. Ikindi gituma dufasha abana kugira tumenye amatara afise. Umaze kubona atari umwana afise w'umwigeme, turimo tuvuga umwigeme n'umwuga ashobora kwishiramo, ni ukugira ngo umenye niyakura aho uzomukata, aho uzomushira. Yesu ashimwe cane. Haba umuntu yamaze kugira guheza imanitse n'abakiri adolescents abantu bariko barakura, ugasanga ntibariko barituvana hamwe. Umuzanye mw'ishengero ntashobora gusiba, umusubize muri ya classe des adolescents ntashobora gusiba, ariko n'igihe co kwimika abakobwa mu bikorwa vy'Imana. Niko mvuga umukobwa ko akora determination y'amaze ngo mukwa c'Imana. Ko mvuga ko agize umwete aramenya ko ari umwete. Rero nuko muri kano kandasi kugira ngo umenye abana mwareze muri Sunday school mbega amatana ayane. Mbega barya abana ntaho nzobasha muri intercession, ntaho nzobasha muri protocole, ntaho nzobasha mu baririmbyi. Itwarire ngo bagende muri ndasubira inyuma. Yesu ashimwe cane. Ariko tugishe gufata Yesu ngo Rusi yamaze kuja muri destine yiwe akora ibintu bikomeye bene data. Ngo amateka aravuga mu gitabo c'Imana muri Bibiliya, Imana ihabwa icubahiro. Turazi amakuru ya Esther. Esther mwazi ivyo yaciyemo, ariko Esther haraba gutaha ubwoko bw'Imana biciye kuri we, ubwoko bwabo Imana ihabwa icubahiro, arataha ubwoko bwabo. Ariko ubwo Esther ari ikintu yari yahawe kera c'amasengesho. Haleluya. Ngo aratabagwa, ataha ubwoko bwiwe bwaciye amasengesho, amaze ko ariko bimaze gukomera yabuze guhera isi yo gusenga. Haleluya. Ariko ngo rero dushaka twasomye yuko hariho ibikorwa Imana yaturemeye kera, Imana ihabwa icubahiro. Hepfo Imana yamuremye ngo azokuba mu gihe gisa nk'igice c'ubutagobwa bwiwe, ariko ngo acana aho hatoroshe, acana hatoroshe na gato, ariko kuko muri iyo bisi baciyemo ngo ataha ubwoko bw'Imana. Yari nk'umwigeme. Yesu ashimwe cane. Ese ataha ubwoko bw'Imana ariko henshi yaratanitswe, henshi yaragaburiwe. Haleluya. Mbega bigeme bafite ko tubagabura ikindi kino gihe mu ngo zacu, mu bikorwa c'Imana turimo. Ese amaze kumenya ibanga ryo gusenga, haba ugusenga ubwoko bw'Imana baratabagwa. Imana ihabwa icubahiro. Abigeme n'abigeme dukeneye kwegereza muri ministeri yacu. Kenshi ukeneye gutembera mu gikorwa c'Imana, yegereza badafise engagement. Ukuvuga umugeme afise umwanya mwiza, nta umwanya w'uri partage en 2 canke en 3, nta mwana nta mugabo. Twavuga ministeri y'Imana, ukuvuga abigeme sont des piliers de l'église ihambaye. Imana ihabwa icubahiro kuko n'abantu bitanze barezwe na twebwe abungere, bari abana beza, bari abana gusa ubushobozi bamwe mu yera bakaza mu gikorwa c'Imana. Koko gusa nk'abantu b'Imana ko ndakwiye kugira mu ruhara no muri ministeri y'Imana. Yesu ashimwe cane. Haleluya. Twanda tuvuga kuwa mama, turavuga kuwa mama nabo muri ministeri y'Imana. Abamama n'abantu badasanzwe bene data. Uyu umugore agiye muri ministeri y'Imana aritanga. Imana ihabwa icubahiro. Aritanga mu buryo budasanzwe kuko Imana imukoresha ko ayitanga. Ukuntu twebwe abamama turanyama emosiyo mu bw'ameza, sivyo? Yitanze mu kintu yitanga wese. Umama niyo agiye mu gikorwa c'Imana afise ico bita presentiment. Haleluya. Ahantu bakahita kuragenda neza. Ahantu bakunda gufasha umurongozi mu gihe gisa nk'iki bimeze gutya. Imana ihabwa icubahiro. Reka twande gusoma ijambo ry'Imana aho batubwira uruhore y'umumama muri Yeremiya 9, Jeremie 9:17. Bashiko Yeremiya igice c'icenda umurongo wa 17. Jérémie 9, verset 17. Aha tubirwa Yeremiya ngo ariko n'ivyaha vy'Abayuda, imibwira murayizi no kuzohana kwabo, ariko harizwa n'ivyo vyaha, hariho iyerekwa ryabaye, hariho guhishurwa niko novuga ngo uwo yaravuze. Yesu ashimwe. Haravuga ngo uku niko Uhoraho nyene abagize ati mwitegereze ivyo muhamagara abagore bazi kuvuza induru, utume ku bagore babizi cane kugira ngo baze. Murabandanya kujya gusikurikira verset 18. Banyaruke
batangure korogera ibyacu kugira ngo amaso yacu acundutse amosozi amazi yisuke ava mu bigoye byacu. Murabandanya. Kuko ijwi ry'amahoro yumvikana i Siyoni, bitewe ukuntu tugeseye, turateterewe cyane kuko twirukanwe mu gihugu cyacu kandi basangaguye amazu yacu ngo abagore bazikurire. Imana yakwicubahira. Iyi ni misi twahawe mama intercession. Umumama wujya kwishana intercession yiciwe. Uzi abakozi Imana benshi ngo basize amavuta, umwe uje muri intercession ntafite amavuta nk'umugore wiwe cyangwa undi muntu w'umumama, nuko aje twahamagariwe. Yeremiya bico gihe ngo wezwa n'ibyaha by'Abayuda, ariko ngo habo baravuga wahamagarirwa abagore. Imana yakwicubahira, bazi kurira, bazi kuvuza induru. Haleluya. Hari tubona mu gihugu cyacu turakeneye ukuboko k'umumama, hari ibyo tubona bitameze neza mu miryango yacu, turakeneye kwiga k'umumama. Haleluya. Umumama n'umumama afite izo mbaraga, se ireto yarayivukanye, twiga kwimusha yabihawe. Haleluya. Ngo azaboroge. Imana ishimwe cyane. Gwebwe bagore mwumva ijambo ry'Uhoraho, bongera kwiza ijambo ryo mu kanwa kiwe. Amen. Reka bazaboroge barire Imana. Imana ihabwe icubahiro. Igikorwa cyose uko tasengeye burya ntaho kigera. Imana ihabwe icubahiro. Minisiteri zidasengerwa ntaho ikagera, ishika mu gihe cyayo kugera kure. Yesu ashimwe cyane. Rero abamama n'abantu basigiye ubwo bushobozi bwo kwingira umuryango hagati kwigaraza akabona. Haleluya. Barabona icyo Imana ikavuga nabo, barushirwa amanga y'Imana, barabashaka imiryango yabo bagatahura byinshi. Imana ishimwe cyane. Suko tuvuze ko badasenga, suko tuvuze ko izina gawe kidasenga rimwe gusenga, ariko hari icyo twahawe, hari icyo Imana yamanye natwe. Yesu ashimwe cyane. Muri Isaïe 21, verset 6. Iyo umuntu wingingira Imana ugasanga no mu kuri hari icyo Imana ikwereka. Kuko ari ku mwami Imana Mariya atigenda ushiye mushiramye aza kwica abonye. Haleluya. Umumama iyo yinginga Imana ari kugoroka avuga icyo abonye, hari icyo Imana imwereka. Amen. Turaca mu gihe cy'inobwa cy'ijoro mu miryango yacu, turaca mu gihe cy'intambara muri minisiteri twahawe n'Imana, ariko turakeneye kwegeza mama. Amen. Kugira ngo baze bahirire Imana, hamaze avugane n'Imana, baza twica abonye. Kugira ngo usatubwire ariko tuco twe gukora. Imana ihabwe icubahiro. Rero umumama novuga mu gitsina gore umumama yubatse ni ubutunzi dufise mu ishengero, nahacu kubiyegereza, nahacu kwakuhaja, ubona afise ingabire, ubona ari determine, ubona akeneye gukora ibikorwa mu ishengero, ufata uko kumwigisha mu ry'Imana ko azanye inyungu ishengero, azanye igihugu, azanye inyungu n'imiryango yacu. Imana ihabwe icubahiro. Igihugu cyacu kirakenera amashurirwa amabanga. Amen. Hari byinshi mu bitagenda neza ko turiko tureshurwa amabanga y'igihugu cyacu, hari byinshi turiko turagenda neza ko twamaze kuvuga ati nta kundi biteza kumera gutya, ariko harageze ko twuka amaso. Yesu atuhezagira, Yesu atugura amaso. Haleluya. Thank you guys, Imana yacu. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Turi kumwe. Yesu ashimwe cyane. Ko ndageza kunyatsa ku mwanya wambaye ngo si munini cyane, gusa twame ndende turavuga nawe ku mama novuga nk'umugore w'umwungere. Yesu ashimwe. Nawe arakeneye muri minisiteri yacu. Amen. Turasoma muri 1 Timothée 2 verset 9. Ni 2 Timothée 1. 2 Timothée, chapitre 1, verset 9. Ngo yadukijije ikaduhamagarisha umuhamagaro wera udatera ibikorwa byacu, ariko uteye n'uko yabigabiye ubwayo, kandi uteye n'ubuntu bwayo twahereye muri Kristo Yesu ibihe byose bitarabaho. Amen.
Iyo byose bitarabaho mu banani banebetse bitarabaho, ariko none bwaserewe no kuboneka k'umukiza wacu Yesu Kristo yahinduye urupfu. Geza kuri 9 atubwira ngo twahamagara naho nyene Imana ihabwa icubahiro, kandi ngo atari ibikorwa byacu mbese par grâce Imana ihabwa icubahiro, ngo nuko yabigabiwe ngo te n'ubuntu bwayo Imana ishimye cyane. Aha ndabwira abagore b'abungere ko ari sanze hande yo mu papa ari umuherezi mu gihugu sigihamana mwene data kandi Imana igushaka ko arisanze mwarahuye mu gihe kanaka ntazi ukizi ukisanzwe muri minisiteri yo guha abaherezi kandi Imana igushaka ko ngo waduhamagara umuhamagaro c'est pas par nos œuvres mais c'est par la grâce, bwa grâce y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Amabwire n'amama n'abafite ubushobozi budasanzwe bateze kongera akwiye guhagarara n'amakwiye ko abateranira mu miryango yabo kwishengera hanini, kuko iyo umumama umushinga ntatanguye minisiteri aho azogeza ibikorwa niho azahagera igereko ry'umufasha wiwe. Yesu ashimwe cyane. N'umumama afise ubushobozi budasanzwe mu rukinkuru zikora ngo yahagaze burake bwora kuri Mose. Yesu ashimwe ngo yacagira ko birambira ngo boragira ngo yice Mose, ariko zikwaca amahishurirwa. Haleluya. Bamenye ko n'ikibereye warahaguruka akora ikintu kidasanzwe bivuye n'umutima w'Imana, azana alliance y'Imana n'Imana biciye amaraso. Ngo aravuga ngo were umuganga bishe amaraso ukuvuga zikora n'ishishi Imana igoma muri icyo gihe nk'umugore w'umuherezi. Yesu ashimwe cyane. Twamagaye ngo kumenya ibikene ku baherezi abagabo Imana yaduhaye, twamagaye kumenya ibindi dukwiye kubafata mu buryo spirituel, kubakompanya no mu buryo physique no mu buryo materiel. Imana ishimwe cyane. Zikora abo mama ngo ahamikwa uburake bw'Imana, birambira ngo umufasha mu gihe bavuga ngo ni Ezera ngo umufasha, ni ukuvuga twabaye abafasha, ni ukuvuga umama w'umuherezi w'umwungere iyo yepana ibintu yagenda neza mu rugo. Turi kumwe sibyo? None yabari baratwumva. Iyo kandi ari yepana iyo ahagaze neza ibintu yagenda neza no mu ishengero. Haleluya. Nacyo kumenya ngo umumama w'umupasiyo atari kenshi ntaboneka, ariko afite uruhare rukomeye cyane. Turahamagara abungere bacu kwakwiye gufatana amaboko n'abafasha babo muri minisiteri y'Imana. Akenshi abanyafurika bakunda kubona ngo bari bonyine muri minisiteri yabo, abagore atari kumwe, ariko afite uruhare rukomeye, kuko uwo mwanya mara mubona niwe byafekita. Uwo mwanya mara abona afise iyerekwa ryinshi mbwa adashoboye gutondeka niyo ko muhanura niwe biremera, ariko ngende wese ko twavuze umumama hanga no kwinginga kandi akaza akabona ibikomeye n'ibikenewe ngo kwazipora. Imana ntabwo icubahiro. Umugore w'umwungere ateze afasha umugabo we muri minisiteri mu buryo butandukanye. Turaja muri Proverbe 31 nasoma ikobebe kandi imbere nshasha numva ijambo rijyanye n'umugore w'umuherezi, nubwo rijyanye n'abagore bose tuba tuzima twese mu ishengero, havuga umugabo oranye. Imana ntabwo icubahiro. Proverbe 31 imigani 31 twongera kuri verset turajya mu verset 8 haravuga ngo kuri verset 11 ngo umutima w'umugabo wiwe wamwizigira kandi we ntihabura inyungu. Aha turavuga umumama n'umugore w'umwungere ateze ngo yicaze bijyanye n'ubutunzi mu muryango no mu ishengero, kuko abagabo bacu baserekana uvuga spirituel iyo baritanga ikigo c'Imana ntibashobora kuja kuri zo twita business cyangwa ibindi ubuhamagaro bahawe. Ariko nagira mpaga mama w'umugore w'umwungere amenye yuko arashobora guhabuka nagicaze akazana inyungu, ngo ntihabura inyungu. Imana ishimwe cyane, kuko yashobora kuba yadafite mu ishengero kugira ngo wamushinga ntawe wiwe w'umwungere amererwe neza, ateza gusa Imana ikamugisha akwiye gukora kandi akaba umugore ataba inyungu mu rugo rwiwe. Yesu ashimwe cyane. Verset 15 haravuga ngo bakakira mu ijoro kandi mu rugo rwabo akabagaburira akagera abakobwa biwe ibikorwa byabo. Biratwibutsa ko kugira ngo wa papa muri minisiteri ibe yaguke kandi igere kure, akeneye umufasha arera abana neza. Imana ihabwa icubahiro. Akagera abakobwa biwe ibikorwa byabo. Imana ishimwe. Ni ukuvuga hari icyo bisa ko nakora, si ukuja gusenga gusa, si ukufata mu buryo bijyanye no kuzana minisiteri gusa kuyizamura, ariko arakeneye icyo akoze nawe nyine. Yesu ashimwe cyane. Kuri verset 24 kandi nabonye kantangaje. Kuri verset haravuga ngo uyu mugore agisha impunzu zera nziza akazigura
wowe imisipi akayiha uwuyimudandariza. Ubu nibaza ko hasi yerekwa ryo kudanzira imisipi sinzi, ariko ngo akayiha uwuyimudandariza. Niko murabyumva? Urashobora kuri kino autoseko mugakora, haleluya, ugakora ikintu kizana uburyo mu muryango wawe. Yesu ashimwe. Bituma mama arindira ngo umugabo wanje wumva no munsi konseye amashikanwa ugatakuvuga ati ibi n'ibi oya, hari Imana aduha imbaraga, ngenda ikore, ngenda ishoboye gukora, genda wige, genda udandaze, genda usenge, haleluya. Dukora amashamba amaguru y'abapastori. Abagore turafise ububasha n'ubu Imana yaduha gukora ibintu byinshi arapfa, sibyo none nkubwiye ngo urakoze rero ko ndakora, ariko narizera haca imyaka 3 nize, nagize expertise comptable, musanze nize bya audit, ni licence, c'est licence ni audit de contrôle de gestion, ariko numva kwiye kwandanya kanzi kindi gihe haza gukontinue birankundira, ndagira expertise comptable ugasiko nabese umurimo w'Imana oya, haleluya. Utabura yumvire cage shimisimbe nyakiri imbere mufasha utagishoboye gukora cage peut-être muri ministère ashaka kuba ikibazo muri 2015 ibintu byabaye cyangwa muri gihe cya covid muravyibuka, dufate tashiro ryugaye ntawe uzi ushaka kuba mbe kuzobaho gute, haleluya. Rero umugore aremerewe aroranye, Yesu ashimwe, aremerewe gukora, aremerewe kwiga, aremerewe gusukira finance umufasha wiwe, kandi Imana yakaguhezagira mwene data, haleluya. Imana yakaguhezagira ko atahuye hari banga Imana yaduhaye. Yesu ashimwe cyane. Havuga kuri verset 28 ngo abana bava hasi bakamuhezagira. Umama hagati mukorera kera ndi mwana muto ndi mu adolescente, twaba n'abana bakoze Imana mu shingiro kanaka, mugahabona ibimenyetso zindi cyane, habona ntabyo kizo barimo, maze kuja mu murimo w'Imana ngo tutari gutuma abantu bari bafite ibibazo. Bene data turaje mu bikorwa by'Imana tukagira abana bacu, ariko aratubwira kuri verset 28 ngo abana bava hasi akamuhezagira. Ni ukuvuga nibafata amanya sikawurekana no mu ishengero uri umumama ukibagira abana ntazo kuri ibyo gusenga, uzo kwisanga ngo inzangeso ngizo twabonye ku bandi, ugasanga wa mwanya wahawe kironka, ariko mama azana ikiribo muri foyer. Yesu ashimwe cyane, azana ikiribo muri foyer. Iyo kugira ngo habe iyo ikiribo duteze kwa mama bamwihema, haleluya. Ihema riri ekipe, biratubwira umudamu witwa Jael muri Juge 4 umudamu witwa Jael, ni umudamu yashoboye gutuma haba itsinzi ku Bisirayeli. Bari bamaze igihe ngo imyaka 20 irenga bafise agahazo ku basi babo, ariko Jael wari ihema natanga no kuhema ryeje bimwe biri simple ngo yo gutabara Abisirayeli. Yesu ashimwe, ho muzo yisome umwanya kuragenda. Jael ngo yarahagurutse umwase wese aje guhunga ngo aza kuhungira ko bafitanye ubutenya, hama uwo mudamu twa Jael wacira haguruka ari ihema yamakira, hari mu ihema ngo marteau na pique de tente, c'est le truc qui marteau gagné inyundo akoze inyundo marteau n'inyundo, hakana pique de tente m'iryo hema nivyo yicishije umwasi wa Bisirayeli. Mbega umama wunge afise imihema ryiwe. Bene data tuve mu nzo kuva ngo ariko tuvuga rego turavuga muga turakoze n'uhoraho, haleluya. Tuve mu nzo kuva ati dukunzwe n'abantu cyacu dushoboye, ariko reka n'ikihema ryanje. Je rero wabonye w'amazi aramuhenda asaba strategie Imana amuhaye. Dusubira gato yo mutwe twiravye gato ngo Debora yari yavugishije ko azobitsindishe mu mama, haleluya. Ariko ngo Jael ko cyari igihe ciwe yabihema ryiwe ngo arahaguruka ya marteau na pique de tente ngo niyaciye ngo yica amaso y'Isirayeli. Mbega amahema yacu abura bungera n'iki, haleluya. Reka bekipe, reka twuzuye mpemu yera. Yesu ashimwe cyane. Reka tubamama uzushoze mpemu yera, reka tubamama uzuye ijambo ry'Imana, haleluya. Reka tubamama basize ubwiza bw'Imana ko birashoboka. Ibibazo birahari mu ngo zacu, ibibazo hari muri ministeri twahawe abafasha bafise, ariko ninaza n'uzumurazi ninaza ndushaje zo mufasha, reka twikike amahema yacu. Imana yakicubahiro, haleluya. Jael rero umudamu witwa Jael mitsinzi, iyo tsinzi imaze kuboneka nashimye Debora bwafashe waririmba bagira indirimbo yishimye, haleluya.
mama wabungere twebwe amanishimwe Debora ngo yari umuprofete yari n'umujuri sibyo ariko ngo acagira indirimbo y'ishimwe nyuma y'iyo ntsinzi wagira indirimbo yo gushima ni ukuvuga twamabika twamanishimwe eko baciye mu bikomeye watangwa avuga ati kashima uhore byawe tuvuga byari hambaye turazi inkuru ya hana aciye mu bihe bikomeye ariko ngo nawe nyene ngo amaze kujabuka yagize iki ngo yanditse indirimbo y'ishimwe haleluya ni ukuri ibutsa yuko twahawe imbaraga hama abungere inyuma yacu no kuva indirimbo sha Yesu ashimwe cyane zawirambira ngo yashize indirimbo sha mu kanwa kanje Yesu ashimwe ngo niyo shimo y'Imana yacu weshoza ko roho yabikoze hari igishimwe tuko turabonesha amaso utakimeze neza ariko weshoza ko roho yabikoze bigande utiko guhanganeza hama abungere gushimira zayitabagwe n'igihugu cyacu zayitabagwe habitsinzi aho gutanga mu Burundi bwacu twari bashaka kubasana komeye hambaye Imana habicubahiro ko nahagaze neza nawe hagaze neza dukora amashimana yacu Nurangiza avuga nti Imana irashoboye kuduha zindi nkomezi Imana irashoboye dukoresha mu buryo butangaje gusome n'abashingantahe ko twari mu buryo butangaje kandi uzamo detanse ikomeye cyane nk'abagore umwigeme umugore ari muri minisiteri cyangwa umugore mufasha kandi Imana yacu igeze kudukoresha ibikomeye kino gihugu cyacu kiba gusa ntimusuzugure Yesu abaheza kibi Amen. Ndabasaba gukomera amashyi abantu bari baradufasha kuko ni n'akazi kagoye cyane Est-ce que vous êtes confortablement assis? Alors, ikibazo cya mbere nagomba mbaze le thème umukenyezi umufasha kugira akamaro iterambere ry'umurimo w'umuhamagaro tuje kumviriza Pastor Gislaine yadusangije icyo Bibiliya ivuga kuri uwo muhamagaro kandi araduha n'ama-exemple y'abantu bakoreye Imana nari nshaka ntabure kuri Pastor Nadine ndamubaze nti iyi thème urumva gute est-ce que umuntu arashobora kuvuga ko muri minisiteri kugira yegere imbere neza hama hakenewe abapastori Ndakikanzi mwese mu izina rya Yesu amen naganisha kuri kino kibazo nifatira ijosi kuri inyigisho y'iri kurongo umukenyezi ari nuvuga ko akenewe cyane kugira ngo minisiteri igende neza rero mfatiye ku karero ko mu rugo dufate ko ari umupapa ari umupasiteri cyangwa evangeliste cyangwa umuprofete ijambo ry'Imana rivuga yuko umugabo ari umutwe ni ukuvuga umutwe ntushobora gushika kure udafise umubiri sibyo ijambo ry'Imana rivuze ko umugabo ari umutwe w'umugore bisigura ko dufata umutwe wonyine uriyumvira ati ngiye hajya ubwandu ushaka kugenda utari kumwe n'umubiri bisigura ko uwo mufasoni uwo mukenyezi arakenewe cyane kugira ngo uwo papa afite minisiteri ashobore kuavansa sinzi ko twumvikana bivuga ko umugore ari incontournable niba ari muri mariage dans le cadre ya mariage umugore n'umugabo uwo mutwe ntushobora kugenda umubiri utari kumwe nawe ni ukuvuga naho yofata ingingo yitwa nde uwo mubiri urakenewe kugira ngo ayishize bisigura ko akenewe mu bintu byose nubwo yoba atahamagawe nawe muri minisiteri zitanu tuzi les cinq ministères arakenewe kugira ngo amufashe gushika kuri uwo muhamagaro kugira iyo minisiteri yo itere imbere Amen, amen, merci beaucoup. None Pasteur Gislaine mwari mwabuze muti pamwe umufasha ashobora gukora arashobora kuba ariko arakora akazi kinjiza amafaranga hariho n'uwo twari twicaranye yambwiye ko azohava minisitiri ije kudandaza nashaka numve ingene umufasha
ushobora gukora ukarera abana, ukaraba umushingantahe, ukaraba minisiteri, ukaronka umwanya wawe, ibyo byose ubishobora gute? Kuko ndazi ko ubunye niyo pozisiyo nawe muri iyi. murakoze cyane. Burya byose umuntu gusenga ntacu nadashikako, ikindi twokibutsa nuko Imana duhererekera twese ko zidukwiriye, kandi duha kuba azi ko dukeneye gukora Imana yabushobozi. Kimwe gusa nkunda kubona kwa mama pasiteri n'abandi bakijijwe, ntakunda kugira ajenda, kugira ajenda ukamenya ati umwanya wanje n'Imana amasaha, umwanya wanje w'ijambo, umwanya wo gusenga n'abana, ukagira ajenda ukayisengera Imana izogushoboza gukora n'umutima wawe, ukagira ngo Imana igere kure kandi nawe wibagire, ukagira n'umwanya wa discrétion ko tuba tuwukeneye, birashoboka byose hamwe no gusenga, ariko agira ajenda kugira akarangiye Imana izogushoboza kugira ko byose. Donc concrètement, reka dufate nka lundi, ukavuga uti wowe kuba uja ku kazi de 8h à 17h, nari nifuje ko dufasha nk'abadamu bari muri sale nabo nyine bari ko bazi ko bari muri ibyo, donc ati concrètement rero ndatanga umunsi 5h du matin. Gukoresha agenda n'abatabizi, hari abatigeze bayikoresha, donc si ushobora kuduha ukadufasha nk'uwo ukatubwira ati je mu munsi wanje ndawupanga gutya, ubundi wese azoca araba ku buzima bwiwe bwa misi yose nawe ingene aca yigisha. Concrètement bagira ngo ko wese bana n'amashaje afise n'akazi abakora n'amasaha akora y'akazi, ushobora ko ari intambara ukagira ku munsi twanje manda gishobora cyane oya hari ibintu nari ariko ni ukuvuga ko uteza kuvuga ati jewe ode bidanteza gufanisha umwaka wanje wicaye n'umwanya mara ku munsi gusenga n'ibikorwa. Rero concrètement urashobora kuvuga uti amasaha akazi y'amasaha 8 ufata sigaje amasaha angahe, mbega nzogira amasaha angana gute, hama asigaje amasaha angahe, ko neza urakeneye kuruhuka, mbega nzofata twabizigana gute pendant la semaine. Rero ivyo bivanye n'amasaha mwakumara mu kazi, hano usanga yikoresha bishobotse kwikoresha navyo ni byiza cyane kuko uraha umwanya munini wo kubana n'abana bawe ukipogama ese baheze. Amen, merci beaucoup. Pasteur Nadine, organisation du temps. Wowe upanga gute umunsi, agenda ikaye canke telefone, upanga gute nawe somenya kuko nawe ni muri bango kandi ukongera ukaba uri ukora. Murakoze cyane, nibaza ko atakintu na kimwe ushobora gushikako utabipanze nk'uko Madame Pastor yatubwiye. Donc ni ukuvuga urinda kuraba les priorités. Ni iki mu bisanzwe nk'umukristu turazi ko icya mbere kiza ni imigenderanire yacu n'Imana, ni Imana niyo yamereze, hama havuye Imana hakurikira umuryango. Donc ugaca uraba mu vyerekeye umuryango, noba ndiko tuzuza ahakeneye kuzuzwa, hanyuma ishengero benshi barabicurika, peut-être ko ariho nza gushoka ngaha, benshi bashira ishengero ava mu muryango. Nicyo gituma akenshi bitugora ugasanga nk'ivyo mama Pastor yavuze ati hari igihe usanga abana b'abakozi b'Imana bafite ibibazo kuko batangusa umwanya. Ni ukuvuga ko baba babicuritse, baba bashinze ishengero ibikorwa imbere y'umuryango wawe, ariko ijambo ry'Imana ritwereka neza ko havuye Imana akurikira umuryango. Ni ukuvuga wenda kuraba umunsi Imana nayamuhamagara niyo yitwara umwanya munini. Hari igihe urashobora gusenga amasaha 2 ku munsi, ariko urashobora kuba usenga nawe utaguye hamwe, ugashaka aho uri hose uraganiriza Imana n'amasengesho. Ni ukuvuga wafashe umwanya ukwiye hamwe n'Imana. Igikurikira umuryango wacu, umushingantahe wacu, abana bawe, eske barankeneye, ihe bankeneye muri uwo munsi ndavyuzuza, ngerageze uko nshoboye nubwo dufite intege nk'abantu. Hanyuma ishengero, ubu rero uca wiyumvira igikwiriye ku rushengero ari ugufasha abantu, mugabo banza kugira priority, iki kiza imbere y'ikindi. Amen. Izo priorite murazumva. Amen. Tutangura Imana, hanyuma umuryango, hanyuma ishengero. Amen. Merci beaucoup. Hariho ukuntu tuhama tubona tuti none urakijijwe urinjiye mu ishengero, uti none nkora iki? Ukabona bari kuri protocole, ukabona baririmba, ukabona ibi tubona nyine bose bariko barakora, hanyuma nawe ugatangura kwibaza ati none jewe nokora iki? Uravye aho ugeze mu buzima, kubera hamwe bwo maze imyaka myinshi mu gakiza, uraraba ugasanga ibintu wakora ugitangura en terme y'amatashi
ubu unye urahandi uri kurakora ibindi. Ntange nk'akarorero nk'umuntu agifise umwana muto, ari umumama agifise umwana muto, ukorera Imana mu nyuma n'ukorera Imana abana baramaze kwegera imbere, n'ukorera Imana atabana bakiri mu nzu, ugasanga kubera turi abafemme tugira différentes saisons mu buzima bwacu, tugategereza rero kwiga no gukorera Imana muri izo différentes saisons. Nashaka rero mudufashe mutubwire selon vos expériences ingene umuntu ashobora gukorera Imana selon saison arimo, ari umujeune fille, ari umumama afise abana bato, ari umumama afise abana bakuze, kandi akaba aleze yuko uzarahindura ministère selon hehe famille yiwe nawe imugawe imukeneye. Katabure kuri Pasteur Gisele. Murakoze. Rero nibaza yuko aho bisaba ko umuntu afite imiganire yewe n'Imana yiwe, kandi agenda abuze ko Imana yacu iravuga kandi iraturongora aho ishaka kutujana. Amen. Si biza kuja muri gikorwa c'Imana kanaka ko mbonye madamu Nadine akirimo, oya, ko je sigiwe isuku Imana ampamagaye. Biza kuja imbere y'Imana ukamenya ati mbega aho bifuza ko nkora nja muri departement nk'abigeme bari wari ngaho, kuko Imana yafise ukuntu nawe urabona amatara ufise ukabona ahantu kuriyumva, kiriya kintu umva mutima iwawe ntumara kwemeza warahuyiteza kuja. Hagiye wumva n'ibyo wumva ijwi ry'Imana, ariko kenshi urumva wemeje umutima ukamenya ati ndiko njari kanje muri kino gikorwa. Ibindi navyo avuze vy'amasaison, burya amasaison kenshi Imana yatunyegetse uyisangamo, kandi maze kuyisangamo Imana iyo force, Imana iguha force yindi novuga feminine gutuma uja muri amasaison kandi ukaronka victoire. Imana yaguha ubuntu budasanzwe hama ugashobora kumenya igikwiye n'ikibereye ushobora gukorera muri uwo mwanya. Yesu abahezagira. Amen. Jewe novuga yuko mfatiye kuri ico gice c'amasaison mwavuze, hari saison zishika mu buzima bw'umumama par exemple akabanza agatwara inda akabyara. Rero benshi bakiyagiriza kumbura imbere ko aronka iyo mbanyi yakora byinshi, ishengero yari muri protocole, yari muri media, yari mu bintu byinshi, ariko muri uwo mwanya igikorwa Imana imuhamagaye muri ako kanya cerekeye iyo saison arimo, kumbure ni saison yo kurera abana, naho nyine ariko akorera Imana. Kenshi rero twumva umenya igikorwa ni ico mu rushengero gusa, ariko iyo ufise abana hari igihe hari saison yo kubashiramo ico bakeneye kugira ngo baze binjire muri destiny. Ni ukuvuga ico gihe uriko urakorera Imana kandi ibintu bidasanzwe kuko uriko urirera amadestiny abana bazokora Imana ntuzi n'ico bazovamo, muga ico gihe niyo saison yiwe. Rero tureke kwiyagiza nk'abafasha, tureke kumva umengo yo kiya kirasize nakageze hajya kwagira ibikora oya, ico nico gikorane cawe muri uwo mwanya, cangwa usanga ari umufasha wawe agukeneye. Hariyo amasaison urinda guha umutware wawe, muri ico gihe akeneye kuba hafi atari kuri mikro mu masengesho. Donc il faut ko tumenya amasaison yacu en tant que femme tugakurikira ico Imana ishaka dushikamo. Amen, amen, amen. Nanjye twongeye ibyo uvuze, ibyo ni byo cyane rwose. Hariho gukorera Imana, ntanze akarorero nk'umuntu aba mu mahanga, atamuntu aba afise agumana abana ari wenyine ategerezwa kubigumanira. Uca usanga utegerezwa kwiga nawe gukorera Imana mu bundi buryo. Yego, amen, merci beaucoup. Kandi no gusiba mercredi tugasanga byashitse, kubera iyo saison uba urimo. None mbega umuntu amenya gute réellement ico ahamagariwe gukora? Umuntu dufate yakijijwe arinjiye haji amenya gute? Akaba sûr ati ningaha ntegerezwa kuja gusaba. Katangure kuri we. Amen. Murakoze cyane. Rero novuga nti kirya kintu kidudubiza muri wewe, hariho nitaye ku karorero jewe, hariho ukuntu ntakunda ibintu bisa nabi. Ni ukuvuga ndinda kurondera akantu ushirako kugira ngo bise neza. Rero ivyo nabitanguye mu Imana n'ahandi hose, numva umengo hagenda kw'ishurwe, hagenda kubiki, numva ico kidudubiza muri wewe wogikora atanga amafaranga ugikorera. Aha tuvuga mu buzima bwa misi yose, mugari no mu nzu y'Imana hari ikintu kidudubiza. Rero hariho mu by'ukuri pasteur, hariho ama echelon. Ushobora ufise umuhamagaro w'umupasteur, nawe ugasanga muri uwo mwanya Imana ishaka ushira ishurwe mu rushengero,
cyangwa ukubure cyangwa ukumva ukunda isuku rero imihamagaro nuko tuyitegura si ibintu mystique nuvuga urabyumva wewe nyene ko muri mwishengero hakenewe ibintu byinshi rero umuhamagaro muri uwo mwanya ni igikumbuye no kuzana akarahuri keza mu ishengero nk'agatora imbere yacu ugashobora amen. Sœur Ghislaine, comme c'est ça, j'ai Madame Nadine, j'ai nivuze ngene byambayeko en fait umugabo wanje afise ministère kuva kera kagena mariage délivrance ariko nisanga icanshona kiva kwa mama basaga bakoze Imana nayisanzemo nkamubura nkumva siniko ndanayikunda ariko umuntu yandisenga niho nkomeza kuyakira ariko nkumva ko nanje ari Imana ishaka ko nkora kimfasha mw'ishengero nkumva nta namwe nshaka kujamo savuye ngo si ibyanje ndasenga Imana yambwira icyo neza kujamo numva ndagihawe mugabo sinasa aho ndacakiriye cyane haba ikintu umunsi umwe haza umukozi Imana muri eglise aravuga ngo ariko abwira jewe ndaha kuja muri ministère intercession département intercession kumva ari biremereye basenga nkabona imibu myinshi na mu rugo basenga samedi bucaje muri eglise numva nyene ariko uwo munsi numva habaye kasho umukozi Imana ariko aravuga ati basi Imana aguhamagariye kwagomba kuja muri ministère intercession avuga mu butumwa agacishamo mugamba ndakiriye en fait hari Imana ikubwira ugasa nk'uwinyumya rero ndagatse kuri apere yacu na apere y'abagabo bacu nivyo misema musangiye n'ikindi Imana ishaka gukora witi cawe umuhamagaro wawe kandi ikibuze Imana igushoboke muri amasezerano twavuga kubikora ngo naguca ninja muri ministère Imana yampaye ese baheze ki amen amen. Donc numvise neza hariho apere ishobora kuba iri kumufasha umukozi w'Imana en plus yako kazi aba afise ko kumufasha kurongora ishengero ugasanga nawe hariho apere iri ubuzima bwiwe. Amen amen. Nashaka ndababaza umva twumvise amahoro yose umuntu aba afise yo gukora none ubuzima bwa misi yose umuntu ari umwanya w'umugore kuko urumva twumvise yuko hariho kuraba ibyo iyo shengero umuntu ari umwanya wiwe gute hanyuma n'uwo mwanya we uronse donc chaque personne mukoresha gute kugira umuntu avuga ati un corps sain un esprit sain tukabikangura kuri Pastor Ghislaine. Ikibazo kiragoye cyane kuko intambara misi yose en fait aza kuba umwanya wawe wa déstressement umwanya wa sport je nivugiye ubwanjye ndageza bigatarika umwanya wa sport hagarika bikaba byinshi ariko duteza kubikora intambara ntuhebe byansiswa kandi ugirire effort kugira iyo ntambara kuko n'umuntu uteza kumererwa neza sino umuntu akeneye umwanya wo kuruhuka umwanya wa sport umwanya wo kuruhuka umwanya wo kuja mu bikorwa by'Imana navyo birakenerwa umwanya w'umuryango wacu hanze dans la famille naje bitubura kuko buzima turimo ariko si ikintu ciza kuko Imana yacu nawe nkubwira twitwarike niyo ntambara ya agenda yacu tubika tunanye tuyikurikiza twese zadushoboza twese kutezogira ifo kubanda kudaheba. Merci. Amen amen. Donc ndashaka kujya muri pedicure muri manicure kuri plage ibyo byose birarekuriwe. Amen. Nibaza ko umwanya wawe uwukeya urawurema kuko ibintu biturondera kuri iyi si no mu ishengero tubiravye byose nta na rimwe twari umwanya wacu kuvuga ni decision ufata ukavuga ko uyu mwanya ari uwawe ari umwanya wo kuja muri sport canke kuja muri pedicure umwanya wawe me time for wanje nta wundi arimo kandi si kwanda abantu ni uwiwanje hari umwanya wo gusoma igitabo umva hari igihe abakizi batuba enferme cane mu ishengero ku buryo tutakimenya n'ibiba hanze ese danger kuri twebwe abana b'Imana rero nawe urakenera umwanya wo kwihususa wewe wawe ari akavoyage ugiruka akagira ari gusoma igitabo ari gutembera wenyine wewe hariho abatinya kuba bonyene hariho abatinya kuba bonyene kubera peut-être ntavyo bamenyereye mugabo uwo mwanya urakenewe pour ton équilibre ko ugira umwanya wihotera ukihususa umwanya wa retraite umwanya kugira ngo usubire uronke inkomezi ufasha umuryango n'ishengero. Amen amen. Nibyo cyane vous êtes d'accord? Amen amen. Nasanze muri mu buzima bwa misi yose abarundi bitugora no gufata vacances ugasanga n'abatonda ku kazi babandikiye muri kontra ko dufise iminsi 200
ya vakansi. Mu minsi 20 afata umunsi umwe hariya kuko agiye guhamba, uyundi hariya ko afite leve de day, mugabo ntafata ako kanya kugira agende muri vakansi. Ibyo rero twebwe nk'abakizo dukwiye guhindura muri kino gihugu, nespa? Tukafata konje tukagenda, kandi hari n'ubwo usanga bitarangiye cyane, turobije gufata indege. Mugabo biraryoshe kandi musi ushatse kuntwara mu ndege siko, mugabo umuntu akaruhuka, umuntu akiyumvira ibindi bintu, umuntu akaja kuri plage, ego no gufata umwanya avec son conjoint, umuntu agasohoka akaja kuruhuka. Rero turafise kenshi mw'ishengero aho usanga abadamu barakijijwe, ariko ugasanga abafasha babo ntibarakizwa. Amen. Ugasanga biraremereye yuko azaraza misi yose mw'ishengero canke afata amaresponsabilite kubera abafise iyo fardo iyo muhira. Mwotera intege gute uyo muntu ari ngaha, ari muri iyo circonstance, ari muri iyo situation, nk'uwo ariko aracunga isaha, kandi twemeye ko tuza kureza ku mwanya, ariko aracunga isaha kubera uwe yasize muhira yamubwiye ati ntucegwe, kandi ntamushigikiye ufite mu gikorwa, nta soutien afise kuri uwo muntu atarakizwa. Uwo mutera intege gute uyo muntu? Amen, murakoze cyane. Je novuga yuko nta gikorwa, nta kintu na kimwe kandi aho ucere mu buzima, kuvuga ufise umufasha adakirije, umugabo adakirije, ministère yawe ya mbere ni uyu muntu. Ce n'est pas abavukanye b'ishengero, ni imiso yawe ufise. Turabona yatubwira ko ashaka gukiza kubera imyifato yawe. Rero wewe kenshi turabona abafasoni baja mu makesha, ukugaragu, umugabo ntakijije, aragukeneye, wewe wagiye. None we numva ko uriko uracereza agakiza kiwe canke abona umenga sigo n'aba bakizwa ni gute, amasaha amukeneye agiye gukesha. Amen. Urumva rero isoko tumenye ubwenge, ijambo ry'Imana rivuga tumenye ubwenge, sibyo? Tumenye ingene dukora iyo ministère ya mbere Imana yaduhaye, kuko uwo mugabo niyakizwa uzoba ufise imyaka yose yo gukora Imana, ariko uza washize kuri misiyo ya mbere yaguhaye. Ni urugo rwawe dabo, umugabo n'abana. Amen. Amen. Uri hano umufasha wawe atarakizwa, ube uri encouragé. Hama naho ari umufasha yamaze gukizwa, ariko ugasanga ni umudamu yakuze spirituellement kurusha. Uwo mudamu abigenza gute kugira ntafate autorité spirituelle? Urashobora gusanga nk'uwo nka jewe nzi gusenga mu ndimi, naramaze gutera imbere cyane, hama ugasanga umufasha nabi hagitangura. Umuntu none umufasha uwo mudamu ari hano, womuha iyihe conseil kugira ntafate autorité spirituelle ku mugabo wiwe? Bibaza yuko asibikira tubwira yuko umugabo ni umutwe w'urugo, n'ahakizwa ari umutwe w'urugo, nubwo batarakizwa ari umutwe w'urugo, nta guca umuntu amwe ngo aramusisha amusumbije. Rero bisaba kumwihanganira, hama akamuha mu nzira y'agakiza, akamwereka ivy'agakiza, akamureka bakamwereka abagenzi bashasha bashaka kumufasha mu nzira y'agakiza, ariko atamurengeye, ari sumizi. Umugwatiza muri sumizi ngo yakirijwe ngo batarakizwa, ari sumizi umugwaneza cyane, umugabo usanga yagiye nawe yagutse mu gakiza kandi akabikunda, akenda kuvuga ngo pasteur bwambiri abapasteur mbiri avuge rwose ade mapasteur afasaza inyuma azikunda kandi banakora Imana we nyine se. J'espère que nous murabyandika bari muri izo situation. Amen. Nimushike muvuga ngo pasteur yavuze ibi kandi we watagiye, ngo pasteur we wagira gutya, pasteur oya. Si gutyo byongeza. Hari ikibazo dufise tuza kubaza mu pasteur ari hano kuko ari une question doctrinale. Sinzi ko muri salle turaza gushaka kwakira une ou deux questions. Turashaka gusonera umwanya baduhaye. Ndashobora peut-être kubanza iyo question doctrinale kugira abize teoloji bakidufashe, ndagisome hanyuma tuce turaba uza kukidufasha. Umukenyezi mbega arashobora kuba umupasitori? Mbega arashobora kwigisha imbere y'abashingantahe?
nawe umupasiteri aza kudufasha nimumfashe mu izina komsa acaba hasi hejuru ndabona hari inyuma d'accord ok bavuze pasteur Jean-Claude si je nabivuze est-ce que umukenyezi arashobora kuba umupasteur est-ce que arashobora kuba arashobora kwigisha ijambo ry'Imana Alléluia. Alléluia. Y'abagore baduha ijambo akazi kanyu cyo turifata. Ikibazo qui est très intéressant. Ikibazo kimaze plus de 2000 ans. C'est ikibazo cy'ubu, c'est ikibazo gitanguye, ikibazo kiri muri Bibiliya. Tubisanga muri igice cya mbere cya Timoteyo, igice cya kabiri, umurongo w'umunani umanuka ushaka ku murongo wa 15, aho tubona ngo Pawulo arashavuye atangiye gukarira sina rugore avuga ati umugore yigisha umugabo, umugore ntafate. Je veux que les femmes vêtues manuka wanafanya manuka gushaka kuri 11 guca era ngo umugore yige atekereje agamburuka bose bakongeye kumujyana kandi ariko sinkundira umugore ko yigisha cyane ko aganza umugabo, aho ijambo rikomeye cyane amen. Ijambo rikomeye si wari kongo atekereze wana kumujyana ngo atekereze mugabo France bavuze silence. Rero ijambo kigereki cya kweli kigereki ijambo gutekereza cyo kuba nkunda Bibiliya y'Ikirundi iragenda mu gihura igenda mu kigereki amiko bituzanira uko wayifikiye mugabo mu France bavuze na silence. Iyo silence rero tukavuga mu kuzimya no guhora icyo kuvuga mugabo tranquillité cyangwa gutekereza mu mvugo y'abanyeshuri yari umuntu yitora, umuntu avuga ibintu abiharuka, umuntu reka akora ibintu buhoro buhoro, kuko hari hatambuye inyigisho z'abagore zavuga yuko ubereza twe twarize teoloji. Haleluya, sema amen. Sema ijambo gasikari hariho ari inyigisho zahita vuga yuko kubera ko Eve ariwe yatambuye kurya caca ngo hariho izo nyigisho zari zikaze ngo hariho ngo ibindi bintu yabonye imbere ya Adamu, kandi ibyo bintu yabonye ni umugore gusa abironka. Haleluya, ngo agaca abyigisha umugabo kubera ngo niwe bironse ubwa mbere. Izo nyigisho zari zikaze bakatanga kuzigisha mu rusengero berekana ko uyu mugore akomeye imbere y'Imana y'icyo bita feminine, spiritual feminism. Haleluya, ngo hari akandi karusho umugore. Izo nyigisho ziratangura ziraduga gushikaho rero Pawulo afata inzira yo kwerekana ibyo nuko murigisha sivyo. Nicyo gituma yaciye avuga ati kubera Adamu siwe yacumuye ubwa mbere, ni Eva yacumuye. Ku maverisi kurya avuga ati ni Eva yacumuye ubwa mbere. Ati nicyo gituma ntemere yuko umugore yigisha umugabo afata autorité. Urumva yuko ngaha ari ni problème ya autorité, c'est pas problème yo kwigisha. Alléluia, alléluia. N'ubwo ngaha ni problème ya autorité ivuye umugore arashobora kwigisha. Yesu yakirije bose, abagore, abagabo, abagereki n'abaheburayo, abaesclave n'abaririmbe bose barose agakiza kugira ngo bakorere Imana. Mugabo
iyi verse si yo muri eglise y'Efeso, ni urusengero kuva muri depuis 2000 ans. C'est pas temporaire, ni raison bagenda muri jardin d'Eden bagasiga. Ariko avuga ngo ukubera ari Adamu yacu kubera Eva ari bacumuye ubwa mbere. Bariko bavuga ngo ingorane ziriko zibera Efeso, ariko basigura ati kuva uno munsi nuko bizogenda. Umugore ashobora kwigisha, umugabo adafashe autorité. Tugiye tugenda mu 1 Corinthiens, naho nyene baragivuga. 1 Corinthiens chapitre 14, karakurwa kuwa 23 yacembe zipereza ngaho. 1 Corinthiens 14, verset 33, manuka chapitre 36. Barerekana ukungene Pawulo ashobora kuvuga ngo sishaka yuko umugore yigisha. Mugabo ntiwomenga ariko ntigije kuko yarangije kurenga uburenganzira abantu bose bari mu rusengero yuko profetiza umwe havuye umwe ubundi agashimira. Profetiza l'un après l'autre. Nuko ko bayikoteje avuze ati ndabemeye ko profetiza umugabo agakivuga ati abagore ntimuvuge gusa. Iyo bari contradiction. Donc kurondera igituma afise ati ndabujije yuko umugore ahaguruka akavuga. Bariko bavuga les dons spirituels. 1 Corinthiens 14, les dons spirituels. Ça n'a rien à voir avec le genre féminin, masculin. Bariko bavuga dons spirituels. None je dis umugore bije muti uri kurabira bari kurabisasanga uri kurabira ibyo passage itangura neza iyo bavuze ngo nimusuzume ubuvugisho. Nubwo hariho ekipe, aleluya, yo gusuzuma ubuvugisho. Muri iyo ekipe rero naho Pawulo, kuko ntibyumvikane ko yo kwikote, naho Pawulo yahagurutse akavuga ati muri iyo ekipe ndasabye ntagire umugore aje, kuko hari induru. Aleluya, aleluya. Bienvenue ma bonne très sensible, très émotionnelle, je dis bien, travis. Amen. Travis, amen. Umugore ashobora kuba ari karateka, ari ku telefone, afise n'umwana, ari karanakubura. Aleluya. Yesu ngene mu bigira, telefone ikisonye cyamagarika byose vuga allo. Cyangwa tukaraba match gusa, match itanguye naho uvuga byinshi tukumva. Nukuvuga rero ko umugore est très sensible, très sensible, très émotionnel, très sensible à l'esprit. Amare batangura gusasangura amaprofesi bayagira gushaka aho uravuga ati écoutez, kugira tworoshe turasabye muri uwo mugwi wanaliza ntihagire umuntu ashobora kuvuga umugore. Nukuvuga rero ko umugore ashobora kuba pasiteri, umugore ashobora kwigisha. Aleluya. Umugore ashobora aussi longtemps adafashe autorité ku mugabo. None abigeza muvugira anafate autorité ku mugabo. Je cite un des grands théologiens yitwa John Piper, un baptiste, un grand docteur en théologie. Niwe yavuze ati iyo autorité ashobora kuba délégué ku mugore. Iyo muri groupe, iyo muri ensemble, iyo pasteur senior ari umugabo, iyo ekipe yanyu harimo responsable umugabo, umugore arashobora gukoresha akaronka iyo autorité idélégué. Asomumana nta autorité ariko arafata ku rusengero, nta autorité ariko arafata ku mugabo, kuko ni autorité bise délégué. Nuko yashoboye kuvuga ati turebeye ko umugore avuga ubutumwa. Nta namwe muri Bibiliya iyo Bible du début jusqu'à la fin iri contradictoire. Ibujije umugore kuvuga ubutumwa, ibujije umugore kwigisha, ibujije umugore kuza gukora igikorwa cy'Imana. Nuko rero amen. Mwumvira amashyi. Ukabona umupfasoni ukumva mu mutima wahamagara kwigisha, egera pasiteri wawe, egera pasiteri wawe. Donc Imana igushyira mu mutima, nta c'est pas prophétie nécessaire muzoro, urabyumva mu mutima wawe, mwumva ko turekuriwe kwigisha. Ikibazo cya nyuma avant yuko dusenga, turabona kenshi hariho abafasha abakozi b'Imana
umengo ntibaryohewe ukaba umuzi kera yarakijijwe yararyohewe akimanya hama ugasanga ari kumwe n'umuswati pasiteri mu evangeliste mugabo ukabona umengo nta joie de vivre isubiye kubaho ukamengo ntaryohewe mu muhamagaro wiwe abo bonye mubona mu ihe conseil mwe mwubaha mumamaze pasteur Gisèle kuko ndazi ko aribo benshi bahora babitura. Murakoze cyane. Ego en fait nibaza ko kenshi umuntu aba yakoze mariage umugabo atarashobora guhamagarwa muri ministère ugasanga ari agiyemo radamu ntigeze ategurwa. Ego umugabo arabihabwa peut-être kuva atatagana mariage ariko ku kubihabwa yiterwa no guha n'amadefi no kubyakira umugabo ariko radamu ugasanga umugore ntiyateguwe. Rero nibaza yuko amapasiteri akiri jeune bakwiye gutegurwa burya mwagize cyashobora kuba mwene abantu bahana inkoni bakeneye gutegurwa cyane kugira ngo ko mazi yo kenshi umuntu ihamagawe rikomeye bacambwisha épreuve bacambwisha bisma kenshi abadamu dukunda kubyakira ko tuba twabihawe turiko no gufasha cagiye kera turabana. Rero nibaza yuko byiza wokwegera abadamu banza bitangiye imbere bakafasha kujabuka muri ico gihe no kwaba hafi no gutegurwa mu buryo bwinshi no gutegurwa mu buryo spirituel bakafasha gutegurwa mu buryo matériel physiquement même psychologiquement. En fait ikibazo umuntu agira mu ishengero yaba abadamu pasiteri arabizi iyo umuntu ari mama pasiteri yisanga umengo nta ntuja guhanuza umuntu urongoye turi kumwe ko ngiye guhanuza nawe uzaba ndagusengera no turandashobora gutemerwa ibibazo. Rero nshaka kibazo ndakigiyemo kuza guhanuza uri umuntu ndongoye birangora ndabana mpera nico gituma rero bisaba ko urondera umuntu yaciye muri ico gihe awukuriye agufasha. Imana tugeneza muri kino gihe abadamu turi kumwe abadamu turi bake bashaka avansi ama eglise 20 gamu gisagara hazumugira uzo kwaguka twagira imyanya guhura tukicara tugatwenga tukavuga aho twaruhiye tukabona twabivuyemo tugafashanya Yesu ashimwe kuko umuhereza ashobora guhanuza undi muntu ari bwo abaherezi. Rero byiza kugira abagenza n'amapasiteri kuko kenshi biraturemera kuvuga ko tutateguwe. Rero sinateguwe n'ibyangoye imyaka 10 maze mu tura pastor nawe bateguwe ashobora kugura ariko sinifuza kubibamo turahari ku bwanyu abagabo bakuze zaba hafi zaheza neza. Amen amen. Nibaza ko amasaha yacu ageze imbere y'ukugira prière urumva abategura iki gikorwa murumvise rakete yacu mubandanye mutegura abagore gukorera Imana benshi barafise amadon benshi barafise amatana ariko hari igihe usanga kubera culture baciye baguma bikumiriye cyangwa ugasanga bakuriye muri environnement itabapermita kwigurura ngo baserure ico Imana yabashizemo. Urumva mwebwe barongozi ngaha twese ni responsabilité yacu yo kwakompanya aba jeune filles aba jeune femmes kugira amashengero yacu abandanya akura kandi twibuka nuko Yesu yaje kutubohora twese. Amen amen. Ngoma ndabasabe ari kibazo kimwe pastor arasabye ijambo mumpere mikro. Murakoze Yesu ikibazo ngoma n'ubwanire pastor aje kuvuga hariho ikintu twibaza ko dukwiye kwirinda mu mubiri wa Kristo dufatiye ku byo pastor Jean-Claude Makaka yavuze dushobora gusanga muri votre arrêté peut-être etc. Ishengero usanga yowe umukenyezi akaba ariwe arongora umugabo wiwe ico kintu ntikibaho. Ishengero une église locale irongorwa n'umukenyezi umugabo akaza kumufasha umugore agafata autorité ku mugabo icyo kintu twaba turakivuga ni diabolique bikwiriye kubaho nicyo ndimo kuvuga mugabo biriya turabye hariho
et prophétesse, Seigneur, exercer le ministère ibisanzwe birimo ijambo ry'Imana ngo kumukenyeza byo kurongora ishinge umugabo w'icyicaro iruhande wari wamufashe icyo kintu ntikibaho tuze tucirinde mu biro Kristo muri bahize. Remo sata ya mama mama de kose. Ligo sata ya. Wende mtakuja kama. Kugira umuntu ariko atumvira peut-être azobi kwako canke aringa yumve ko arimo condamnation canke ari ibintu umuntu ariko ashaka kuza kuko ingabire hari igihe ingabire zitutubiza ukabura ngendo zishera ukavuga ati ari homba kumboka ndatanga. Amen. 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 Hanyuma Imana ni Imana y'imbabazi cyane irakureka muga rero kwera Felite kujyane ngo mu pepe peri mama nuko yuko uri umwanya unyageze kuja wegera un conseil de pasteur canke un apôtre canke undi muntu ubona wemera akaba ari wacha autorité ha akaba ari we uja munsi y'uburongozi bwe ubwo rusengero rukitwe yuko uwo apôtre canke uwo prophète canke uwo pasteur ari we ari kagufasha kururongora kugira autorité ibe délégué sinon hagiye zoshika imbere y'Imana twari ati yeno mbere nagutu mugira gusa ukanga n'ubu uri kondana peut-être il est changement de tir ntabwo ikabuza umugore gukora igikorwa cy'Imana akore yuzure pressure mugabo iyo premier autorité yere kugira ejo ashyize imbere y'Imana kugira ngo ijambo ry'Imana bararyumva. Amen. 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 Haleluya. Simfata umwanya munini ariko nk'uko Pasteur Jean-Claude Makaka bivuze hari aho umenga deba yitambuye tugarukiye aho bice bihereraho bishobora gusanga donc umuntu yakije umuriro kandi hari hageze nyene naho kuba ari ukuri ni uko nyene bikwiye ko byagiye dusubire tuguruke dushire hasi neza uko muheje kubivuga numva Imana yacu nta kintu na kimwe izohora umuntu yakoze kutamenya. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuba dans une erreur ariko arakora ikintu nk'ikosa mugabo mu gihe icyo kintu atigeze akimenya nk'ikosa icyo kintu Imana ntikizo kimuharura ko nk'ikosa. Ikiba gikenewe ni uko umuntu naho yoba ari mw'ikosa ashika ahantu akamenya ko icyo kintu ari ikosa icyo gihe akimenye amaso yiwe yugurutse ubwo nyene agaca aheza akamenya ingene aca atumbereza ibintu neza. Imana ihabwe icyubahiro. Byumvikana ngo ikintu cya mbere gikenewe hagati y'umugabo muri rusange twari guca mu ijambo ry'Imana ariko rehade third edition zose. Imana ihabwe icyubahiro. Ikintu cya mbere gikenewe ku mugabo ni ubugwaneza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ineza y'umuntu ntimutera gukundwa. Ikintu cya mbere gikenewe ku mugabo ni ubugwaneza. Nicyo kiza imbere umugabo agomba kuba umugwaneza. Ikiza ubwa kabiri umugore naho ikintu kiza imbere c'est la sagesse. Uko ibanga ryose yojamo nubwo yoba ahamagara umugabo we atari hejuru yiwe atawutorita afise igihe atogira sagesse. Icyo gituma Bibiliya ivuga abakenyezi ikaberekana abakenyezi b'ubwenge ikerekana Proverbe 31 yavuga umukenyezi ihayagiza igihe cyose ageze umugore ihayagiza ubwenge. Rero umugore position yose arimo arakeneye ubwenge. Rero numva ikibanza cyose wowe urimo iby'Imana yaguhamagariyemo Imana iguha ubwenge turasenza ubwenge bwuzuye kugira ngo ubwo bwenge nibwamara kuza umenye ingene utunganya ibikurikira umwami wacu Yesu Kristo abaheze. Hello, Pasteur Alignuma. Deux interventions, je de côté, si vous êtes d'accord. Yes, sir. Amen. Yes, sir. Jewe ari umenga sinojyaniranye kuko ndiko mbona umenga iyo tuvuze gukorera Imana umenga abantu bafata gukorera Imana kumenga ishengero gusa kuva
kuva saa munani ari kubwirana ibiganiro n'abayisilamu kuko jewe navutse ndi umuyisilamu hama Imana irangiza. Uyu munsi tuba dufitaniye ikiganiro nabo. Mu bibazo bambagije ari kuri seti nimero 40 mu Buyenzi. Ikibazo bambagije bo bambwiye ngo pasiteri tubwire Yesu ni Imana. Hama je umunyishu nabahaye kena babwiye ikintu cyatumye numva ntakunda Islam ni ukubera Islam itemera ko Imana ishoboye byose. Batwarahaye ngo gute ndababwira mufise ikibazo gito cyane kuko mwebona Imana ko yokora ibintu byose mugabe udashobora kwihindura umuntu. Imana niba ishoboye byose kwihindura umuntu byo yinaniye. Urumva yarihinduye umuntu niwe Yesu Kristo. Tugaruke ngaha rero uko numvise intervention c'est bon nanjye nashimye mugabo uko hagize ikibazo cy'abamama gukora umenga abantu babumenga gukorera Imana ni muri 4 points. Ninde muri twebwe ngaha atigishijwe n'umudamu ari spirituel ari ku ishure ninde atigishijwe n'umudamu? Alors nimba bimeze uko I can speak man. Yes. Ushoboye gusoma Actes des Apôtres chapitre 18 verset 24. What does it say? Biblia ivuga ngo hari umuyuda yitwa Apolo w'umunyabwenge mu byanditswe, hanyuma ngo ashika ahantu arigisha. Mugabo ibyo yigishije mu buryo buri accurate. Accurate means nta makosa yashizemo. Mugabo hari abamwumvirije. Umwe ni Priscilla. Priscilla ni umugore mugabo. Kuko sinifuza ko tumera nk'aba hari umuntu umwe yagiye muri eglise kubera atize teoloji atatamba kuvuga ngumva ngo uyu munsi ngo haleluya abantu bose bavuga amen ngo nakumva nababwira inkuru za Pawulo umugore w'Umesira kubera ko yumva umenga Sira na kazi umenga Priscilla yashoboye gufata Apolo umunyabwenge aramuzana aramwicarika aramwigisha inzira yo kugororoka gukora ubwenge. Uko bigenda kose jewe sinizera gusa ko gukorera Imana ari mu mpome zine z'ishengero. Dushobora gukorera Imana kandi abadamu work as God called you. Hariho amateso menshi yarahari nkabasaba imbabazi tujyanye kugira nsonera amasaha Pasteur Eric yaduhaye mu muzandike amatuzora bigene ihafite edition nibaza ko muyibonye kugene na foto mwe murategura amateme muri mashini amateme turashobora kuba peut-être 30 secondes kugira ngo tuclôture. Yes, naje. Amen. Naje nagiye kunezerwa cyane turashima kuri ikiganiro. Nashaka kuvuga ko aka kantu n'umugabo yaravuze nawe yakantanze ni sawa ariko nashaka bari kumubwira ngo nibyo
bisa nk'uko umenga arimo arapfukama sibyo donc bari baragiye mu nzira atari yo harageragera ko kubw'iyo kuba abagore donc muri teoloji bakwigisha ngo abagore baraza kubera imishatsi yabo y'uburere yari miremire akaza kuvuga ngo mwabona umushatsi wanje agahindukira nyene so ariko yaciye avuga ati bagore umushatsi n'umuguma ntitwakuraho abagabo ni umuguma nibwo cyo muje kuri podium abagore namwe mwicana imishatsi yanyu nk'uko ishengero kanaka eshedari cyo dusanga rifise uburongozi ku bwa bitondetse rero muri korinto ntiyabibwiye abanyabujumbura abasha ntiyabibwiye abanyefeso sinzi ko ubutumwa turatahura yabibwiye ico gihe c'abikorera ariho bari bageze so rero muri ico gihe jewe ku giti canje umugore n'umuntu akwiye kuvuga ubutumwa bwiza hari n'abatwigisha muri teoloji batubwiye ubutumwa bwiza umuntu ugasigarana intumwa ugasigarana umuntu witwa Mariya Magadalena ishengero rya mbere ryasigaranye umugore witwa Mariya Magadalena Yesu acyaravuga hazovugwa ubutumwa bwose mw'isi urutegerezwa kuvugwa yuko abagabo bavugwa so rero tuve muri icyo gitabo cy'abikorera tubandanye mu bitabo bibandanye mu banyefeso sibyo aho Pawulo wasanga afise umuhanuzi w'umugore yamubwira ati oya iragukunda itumbereza burya Imana irambwiye uko aho Yesu wewe yagize abahanuzi aho yagize Yohana Pawulo wewe yigiriye abagore akamubwira Imana yatubwiye uko Imana yasubiye so rero jewe nibaza ko ntimugire isoni ntimugire ubwoba abagore muri hano ni leta turimo ni leta turimo iryo shengero ryari bwa mbere riri apostolique riri pastorale hari ahandi hantu ubona tumwe turaja atari muri 80 cyangwa muri 60 twasitangura y'isengero riri evangelique tugeze Imana rero umuntu akubwira tugeze Imana uyu munsi muri ishengero prophétique twavuye muri apostolique twinjiye muri prophétique so rero bagore iki ni igihe cyane igihugu n'ukuri sinababeshe igihugu kitaronka umuprofete w'umugore kitaronka umukozi w'Imana w'umugore ntaho dushobora gushika Imana ibamugisha cyane abadamu bose mube hasi mwese mube hasi n'abajene fille ndababona nimube hasi mwese mube hasi hindukira urabe à droite à gauche aba bose nayo Imana yaduhaye kugira tubandanye dukorera Imana amen abapapa mubakomere amashyi tubamukomaje tubasezere hirya no hino Imana yabashyize mu mutima ibyo mubikorera mubyasubire merci beaucoup ndabasabe twese tuve hasi dusenge duclôturera la soirée ndabibutsa yuko ejo tuzoba turi hano 17h turafise la dernière séance reka nsabe pasteur Gisèle asengere l'assemblée dusenge data turagushima uri Imana nziza uri Imana z'urukundo uri Imana datushambye tuba dutangiye kuva kera uko datugeze gukora data ku gihe cya kera Mana ngo hari byinshi Imana tugeneye gukora Mana hari byinshi Imana dushoje no gukora mu gihe gisa nk'iki data turagutaka ibiganza Mana ku byo umaze kudushoza Mana kuri umurimo wawe Mana ngo nta kintu cyadushoje ijambo rya tubwiye data ngo separa grâce waduhamagaye data uhamagara ukomeye kandi uhambaye ngo atari ku bikorwa byacu data ngo bikomeye bihambaye ariko kudusepara grâce Mwami Yesu turagushima data umuntu wese washoje guhagarara mu kibanza ciwe Mana turagushima wese abitsa ko data twa ministère data kwa Imana kimwe cyangwa ikindi mu ishengero mu Mwami Yesu Mana turagushima wahagaze Mana nk'umuherezi Mana gakora data ngo
momento ifite mani ijambo yatubwira ngo muri Zekariya data igice cya 10 turatubarira ngo wasuze impemu buntu yo gusenga ngo ku nzu ya Dawidi ngo nuko ab'i Yerusalemu bose data mana ngo turaduce gufumbira mwami Yesu tugusaba data ngo esprit de grâce mana izi dushoze mana uko imirimo watujeje mu gihe gisa nk'Imana mana ngo bamwe nk'aba pasteur abandi nk'abungere data abandi nk'aba prophète abandi data nk'aba apotre mwami Yesu abandi mwami Yesu ngo mu madepartement atandukanye abo madata n'abigeme mana papa muri kino kibanza mana turisenge data ngo dusubire esprit de grâce mana nizo dushoza ko yaduhamagaye mana ngo turushikana data ngo watugene mu gihe gisa nk'Imana nizo dushoza mana ngo gushaka dukora mwami Yesu turisenge data hagati mu ntege nke zacu hagati mu kutamenya byinshi mana hagati mu kudatahura byinshi mana turasenze uduhe izindi mbaraga data uduhe izindi nkomezi uduhe ingereko mwami Yesu mu gihe gisa nk'iki mana ngo turushe dushaka ko mu gihe gisa nk'iki mu izina rya Yesu Kristo mana ngo turushe dushaka ko data mu ishengo rya kino gihe mwami Yesu mana ngo tuzi ko waduhamagaye mana nk'abungere ubwe ngo tubere umugisha abandi mana ngo tubwe tubere muri abandi data babwiye tubibere abandi ntahe mwami Yesu mana ngo turakwingize hagati y'imana duhe data mu miseye yacu data watujeje mana dushoze kuba turepami mana ngo tunezerewe mana ngo twuzuye bwa bushobozi bwawe data bwa mpemu yera mana ngo dushoze gukora data mu gihe gisa nk'iki mana ngo twuzuye amasengesho udusukire mani mpemu ya supplication data mu gihe tubariye uko data ni umuntu uzi impemu y'amasengesho mana ngo naca muri epreuve mana naca muri data natuza kumugira ariko mana ngo arengana akashabuka agashika muri destiny yawe mwami Yesu reka mana ngo dusukire impemu ya grâce mana izi duherekeze mana bikorwa tujeje izi tujabukane mana udushikane kure cyane data ko tuzodomaga muri destiny yacu mwami Yesu umwese mana ngo muhande ko kora mwami Yesu mana muri kino gisagara mana muri kino gihugu data reka data dushoboze uko data twuzuye ubushobozi na mwe muyera izina rya Yesu Kristo wokoresa kama makita kata isa kama mama mana turasenze biruhaguze turumara data rundi data mana nguzuru tegure mu gihe gisa nk'Imana Yesu mana ungano kiruta mwami Yesu baguka muzi ubushobozi bwawe data bameze ukora mu gihe gisa nk'Imana reka mana ngo dushoze mwami Yesu bakino ngo twakoze muri kino kibanza mana ukabuma data b'amashengero haba kunubana haba kurabana haba gutunganya mwami Yesu ariko mana ngo twakurikiye mwami Yesu ngo reka data ukore mu mwuga wa data ko tuzi kudahari ubumwe ari umwe data ngo ha amahoro ari umwe data ngo ha umugisha ari umwe data arafeveye mana ngo tukigiye cyane muri kino gisagara no kuri ucacu mwami Yesu mu izina rya Yesu Kristo mana ngo tukigiye data ngo badata kwakoreka mwami Yesu hagati mu rw'amashengero mwami Yesu habe data feveye habe ngo kino gisagara cacu mana habe ngo kino gihugu cacu mwami Yesu tuzi ko mana haba feveye kino kujagiza gatagwa mwami Yesu tukija data basana komeye kandi ahambaye wasize kino gihugu cacu mwami Yesu data turagushima bada dushoza data wikorera twuzuye imbaraga zawe duce gufumira mwami Yesu twuzuye inkomezi zawe data kandi twambaye ubugororotsi urakoze two tuzikura umwizigirwa we natwe tugiye gutatugiye neza twese mana utugire ndetse impande zose bicaye kandi akibica tubisabye mu izina rya Yesu Kristo amen amen merci beaucoup murakoze cyane kandi buneje y'amasanye y'isete murakoze cyane mugoroba bwiza Mm-hmm.